Gushika ku Mbonakazoza ya 2040 Uburundi igihugu cifashe na 2060 Uburundi igihugu giteye imbere si igikorwa ca leta gusa ngo ahubwo umwe wese arakwiye kubigiramwo uruhara. Bishikirizwa na Ndayiragije Samuel arongoye ishirahamwe ry'Abarundi baba n'abakorera mu mahanga hari kuri uyu wa mbere mu kiganiro n'abamenyeshamakuru. Ngo ni muri iyo ntumbero batunganije igikorwa kizohora kiba buri mwaka bise inkingi z'imbonakazoza event, igikorwa cyo kurondera abarundi boba inkingi z'uwo mugambi w'iterambere. Twaratunganije rero ikintu gikomeye ico twise inkingi z'imbonakazoza. Nk'uko mubizi leta y'u Burundi yarashizeho ico no kwita imbonakazoza y'igihugu, aho bavuga bati Uburundi mu 2040 buzobe bwifashe, mu 2060 naho buzobe buteye imbere cyane. Twebwe twabonye yuko nka Diaspora iyo mbonakazoza ntishobora kuja mu ngiro mu gihe tutariko turabikorera akazi, yaba leta, yaba twebwe abandi baba hanze, yaba mwebwe abamenyesha makuru, baba Abarundi bose bitwa ko bakunda igihugu cyabo vy'ukuri. Twebwe twabonye rero ko twoba ba mbere nka Diaspora mu guterera kugira ngo iyo mbonakazoza tuvuga twishikeko vuba bwangu. Kugira ngo twishikeko vuba bwangu rero twavuze tuti reka turabe ikintu twoterera kugira ngo Abarundi n'Uburundi bashobore kuvyukuri gushika kubiri mw'irya mbonakazoza. Nkuko mubizi ni ikintu ciza cyane, hamwe tubishitseko twese tukiriho byo turyohera gose. Nico gituma rero twavuze tuti reka tugerageze dukore ibishoboka tuzane rero ico twise twebwe inkingi z'imbonakazoza event. Akaba rero ari igikorwa kizokwama kiba buri mwaka kugira ngo tugume twibukanya. Twe twavuze tuti rero reka turondere muri mwebwe mu Barundi bari mu Burundi abo twita inkingi y'imbonakazoza, inkingi z'ibihumbi 2040 2060. No kuvuga abantu bashigikiye irya mbonakazoza, abantu biteguye kuyikingira no kuyigwanira kugira ngo twishikeko. Nabo rero twe tuvuga tuti uri inkingi y'imbonakazoza burya inyifato yawe irajanye n'ibivugwa muri kirya gitabo. Mbega urugendo twatanguye turiko turajana, naho rero twazanye iryo higanwa twise inkingi y'imbonakazoza kugira tutangure kurondera inkingi abantu bumva ko ujya mugamba ari mwiza, ariko kandi tutagize uruhara kugira ngo duhaguruke dushigikire ujya mugambi ntiwoshoboka. Iryo higanwa rikazoba mu migwi 5 harimwo abacapa, abaririmbyi, abakina ivyese, abatwenza abantu comedian, hamwe n'abakina udukino sketch n'amareresi. Bose bagasabwa kwerekana no guhimiriza kuvyo gushira mu ngiro ivyiyo mbonakazoza y'igihugu. Ndayiragije Samuel aratumenyesha uko ihiganwa ritunganije. Tugomba rero gutangura urwo rugamba rwo kwigisha ubwa mbere Abarundi bose baba bari hanze no mu Burundi akamaro kari muri bijya bintu vy'inkingi z'imbonakazoza kirya gitabo, babizirikane. Ica kabiri babikorera akazi. Twifuza rero ko Abarundi bose baba inkingi z'imbonakazoza. Aha rero nuwo muganda Diaspora tuzanye kugira ngo tubabwire ko ku ncuro ya mbere rero twatunganije iryo higanwa rizoba rifise icivugo kivuga kiti twubake Uburundi bw'ejo mu guhindura ingendo n'inyifato twishimikije ubumwe, ubumenyi n'impano. Ariko kubera icivugo c'umwaka kivuga kiti ubumwe, ubumenyi n'impano n'ingabire ku Burundi, no kuvuga umuntu afise iyo ngabire ku vy'ukuri n'igihugu kiba gitomboye. Ubu rero tugomba guhera ngaho, naho rero irihiganwa rizoba mu ntara zose, hanyuma bagahiganwa kuva ku rwego rw'intara, hakaba na competition ku rwego rw'igihugu. Ku itariki 16 z'ukwindwi muri Buhumuza, no kuvuga murazi ko dufise intara 5 nini zagutse ubu. Abo muri Buhumuza rero bose bazoca bagenda guhiganirwa muri Ruyigi isaha 3 z'agatondo. Hanyuma rero ku itariki 17 hazoca habaho Butanyerera nabo tuzoca duhurira Ingozi.
aha ibibanza n'ibindi zosha tubimamenyesha mu minsi kurikira mugabo ni juste kugira ngo abiyandikisha baye baramenya ingene bitunganijwe naho nyene azoba ari saa 3 z'agatondo hanyuma tuvuye ngaho tuzoca tuja Igitega ku itarike 18 hanyuma ku itarike 19 tuzoba tugiye muri Burunga Makamba niho bizobera nabo nyene azoba ari saa 3 hanyuma ku itarike 20 z'ukwindwi tuzoba tugiye rero muri Bujumbura yagutse bizocabera muri Bujumbura mairie naho nyene isaha 3 z'agatondo. Aranatubwira uko ubushimwe buzoba bumeze. Uwa mbere mu ntara tuzomuha miliyoni 3. Uwa kabiri aronke 2 hanyuma uwa gatatu aronke umiliyoni 1. No kuvuga dutegekanya imiliyoni 6 kuri buri discipline no kuvuga buri gisata cihiganwa bisigura yuko twategekanije miliyoni 30. Ayo mahera nayo abarundi baba hanze bakaba bariko barabitunganya neza cyane bikazanura abatwara ibihugu abarundi baba hanze mu budasabwa bariko baraterera ku bwinshi kugira ngo ico gikorwa kigende neza no kuvuga rero ni higanwa ritunganije ariko rero abazoza muri finale ni bande abazoza muri finale ni 5 umwe yaserukiye discipline no kuvuga ca gisata umwe yabu wa mbere mu ntara buri gisata ni bazoza ku rwego rw'igihugu no kuvuga zaba dufise abantu 5 uwa mbere mu gucapa uwa mbere mu kuririmba uwa mbere muri poem uwa mbere mu gutwenza abantu n'uwa mbere mu gukina abo bazoca baza rero ku izina ry'intara baze guhiganwa barabe ku iyo ntara yabo yo ya mbere muri no higanwa ry'inkingi z'Mbonakazoza hanyuma rero uwa mbere ku rwego rw'igihugu urumva yuko azoba afise agashimwe keza cyane agashimwe keza cyane urumva yuko mu ntara ya Ronsayo uca wumva ku rwego rw'igihugu ingene agashimwe kazoba kameze nagomba Miss Dira sinzi ko ari hafi aze nga Miss Dira rero ni umujene akiri muto yakoze byinshi kandi n'ubu turiko turakorana ariko aradufasha cyane kugira ngo dushobore gushika kure rero niteka cyane kuba ndi hano mwakoze cyane rero iyi nkingi Mbonakazoza ni ihiganwa rikomeye cyane si ihiganwa risanzwe ni igikorwa ni uburyo bwo gukangura no gutera iteka impano z'ugwaruka tukazihuza n'icerekezo igihugu cacu cafashe imbono 2040 2060 rero yabisiguye uko bimeze byose nizere yuko bazoshobora kubitahura ko ari ikintu gikomeye cyane si ikintu gisanzwe kuba baravyumviriye nuko bobo bamaze kubona yuko gishoboka babaze ko kubona yuko iyo mboni 2040 2060 bishoboka rero ugwaruka ni inkingi nyamukuru impano zacu ugwaruka si ibintu byo kwinezereza gusa zishobora kubaka ubushobozi kwigisha abandi no gutuma igihugu kigira isura nziza rero twafashe ingingo yo guha ijambo ugwaruka rufise ico gutanga abaririmbyi abashoboye kwandika abashoboye n'ibindi byinshi ugwaruka rufise impano nyinshi cyane rero umuco turafise umuco munini cyane hano mu Burundi ni itunga ni inkomezi tuvuga yuko igihugu kitabaho gifise umuco ni igihugu kitaba kitwa kirabona neza inzira yacu mugabo twebwe Burundi turafise umuco munini ya cyane kwana nyine cubahira umukuru w'igihugu cacu yavuze ati dukurikize iyo mboni 2040 2060 nuko yabonye yuko gishoboka nuko yabonye yuko igihugu cacu c'u Burundi kizoshobora gutera imbere nkuko avyifuza wewe. Ibindi bikorwa bitegekanijwe ni umwiherero w'iminsi 3 uzohuza abo barundi baba n'abakorera mu mahanga kugira barabire hamwe intambamye bagira iyo baje ngaha mu gihugu nizo bagirira hanze y'igihugu n'inyishu zikwiye gutorerwa ivyo bibazo.